Ramadan, Ramadan, Ramadan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Bene wacu Islam turabandanya tubibakiniriza hamwe kubijanye n'ibintu vyonona amafungo hamwe n'ibindi bitonona amafungo. Umuntu rero yifunze akwiye kwifata gute? Wayambaghi lisaim an yashtaghila bi dhikrillahi wa tilawati alquran wal ikthal minan nawafil. Umuntu yiriwe yifunze akwiye gufata umwanya wiwe akawukoresha mu gushimagiza Imana, mu gusoma Qur'ani hamwe no mu kugwiza amasengesho ya sunna, amasengesho y'inyongera. Kubera iki? Faqad kana salaf idha samu jalasu fil masajid. Ahubwo badutanguriye bobo babeza badutanguriye igihe baba bari biriwe bifunze jalasu fil masajid, bicara mu misigiti, akaba ariho birirwa bakirirwa mu musigiti bicaye. Waqalu, bavuga bati nahfadhu sawmana wala nakhtabu ahadan, ati tugo turabungabunga amafungo yacu kugira ntihagire n'umwe dushobora guteta. Turazi yuko guteta ari kimwe mu vyaha bya kirimbuzi, kandi ari kimwe mu bintu bizotuma abantu amafungo yabo na ibada zabo, ibikorwa nyobokamana bakoze bigenda ifagusa, yani babibatwara. Waqala sallallahu alaihi wasallama, ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama akatubwira ati ma lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharabahu. Ati ujya muntu azoheba amajambo mabi, ya majambo y'ubeshi, ya majambo yo guteta hamwe ibitutsi be n'ibindi, wala amala bihi hamwe n'ibikorwa bigiye bijanye n'ivyo cyangwa se ibikorwa bibi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Ati nta haja nimwe, nta mpamvu nimwe yo kwirirwa arareka ivyo kurya vyiwe hamwe n'ibinyobwa vyiwe uwo muntu arifunze. Bisigurika yuko ivyo bishobora kumwononera amafungo yiwe. وذلك لأنه لا يتم تقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. Ati nibishobora rero gushika cyangwa se ntushobora kwiyegereza Imana ukuriko kwiyegereza uhoraho mukureka bya bindi Imana yari yarakuziruriye mu kindi gihe, bya bindi byo kujya cyangwa se gukora ibindi bikorwa byari biziruwe mu kindi gihe atari gihe cy'amafungo, kiretse inyuma yo kwiyegereza uhoraho mukureka bya bindi yakuziririje mu gihe cyose. Imana yari yarakuziririje, yaragize ikizira ugutukana, yaragize ikizira ukubesha, yaragize ikizira ukuzuruma ariko kurenganya, ugwanko ku bantu, ndetse no kumena amaraso, ndetse n'abantu kubarenganya mu kubarira imitungo yabo no kubatyoza, kubakura kwa gateka kabo. Ivyo Imana yarabigize ikizira mu bihe byose. Ni gute rero mu gihe umuntu hoho aba yifunze? Umuntu rero yiriwe yifunze ategezwa kwishira kure n'ivyo byose mu gihe yifunze, ahubwo akavyirinda ukuri ko kuvyirinda. Ramadan, 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 Ramadan.